mbashimira uburyo mukurikirana Booking Global ku munsi ndetse ndanaguhamagarira kufyonda handitse subscribe kugira ngo inkuru tubaha canke stories tubaha zibashikire buri kanya utarinze kwiyunguruza canke utarinze kubaza abagenzi bawe ngo mbese zagezeko. Genda cari biri ntwari nakubwiye ni Booking Global kiganiro citwa Top 10. Benshi bakunze kuvuga ngo ibidahura n'imisozi. Ubundi kubera iki imisozi idahura? Nuko itiyunguruza, nuko idatambuka. Ariko sico tugiye guteba kuno munsi nahisemo kukubwira imisozi miremire gusumba iyindi hano ku mugabane wa Afrika. Iwacu yo birimwo, ibihugu bibanyi yo birimwo kumana nanje. Ku mwanya wa 10 mu misozi miremire gusumba iyindi hano ku mugabane wa Afrika turahasanga umusozi witiriwe igihugu kimwe mu byo dusanzwe tuzi hano ku mugabane wa Afrika. Ni umusozi canke Mo Cameroon. Uyu musozi tuwusanga muri kiriya gihugu ca Cameroon, ni usumba iyindi ndetse muri ico gihugu aho ufise uburebure bungana na metero 4000 ni metero 75. Ku mwanya w'icenda turahasanga umusozi witwa Toubkal. Uyu musozi Jibel Toubkal tuwusanga mu ntara ya Aliouz mu gihugu ca Maroc. Mu bumanuko neza uyu musozi Jebel Toubkal uherereye mu ntara ya Aliouz ku birometero 63 mu bumanuko bw'igisagara ca Marrakech. Uyu musozi upima metero 2465 z'uburebure. Kugira udugu no musozi bigufata n'imiburiburi ibirometero 35. Ni mu gihugu ca Maroc. Ku mwanya w'umunani turahasanga Lomo Elgo canke musozi Elgon. Uyu musozi uri hagati ya Kenya na Uganda, ukabufata ikibanza c'8 canke uri ku mwanya w'umunani mu misozi miremire ku mugabane wa Afrika, aho upima ibirometero 5 uja hejuru. Ku mwanya w'indwi turahasanga Lovonka Karisimbi canke ikirunga Karisimbi, ndetse hari n'abacita Kia Rwanda, upima ibirometero 4 na metero 517. Uri hagati y'igihugu c'u Rwanda ndetse n'igihugu ca Kongo Kinshasa. Uyu musozi uraho bita mu birunga hagati y'u Rwanda na Kongo. Uyu musozi rero ukabupfutswe n'urubura, ufata ikibanza c'indwi mu misozi miremire ku mugabane wa Afrika. Ku mwanya wa 6 turahasanga Lohas Dashan. Uyu musozi uherereye ku birometero 500 uvuye ku mugwa mukuru Addis, aho ni mu gihugu ca Ethiopia, muri parike y'igihugu yitwa Simie. Ico womenya mu kuduga nta ngorane nimwe uhura nayo. Ku mwanya wa gatanu mu misozi miremire ku mugabane wa Afrika turahasanga Lomo Meru canke umusozi Meru, aha ni mu gihugu ca Tanzania. Uyu musozi Meru upima metero 4560. Uyu musozi Meru ni kirunga gisanzwe gihari ariko giheruka kudahwa mu 1910. Womenya kandi ko uyu musozi Meru usanzwe ufise akandi kazina kitwa Old Doingo Oroko canke Black Mountain. Mugabo izina rizwi risanzwe rikoreshwa gake ni Socialist Peak mu gihugu ca Tanzania. Ku mwanya wa kane turahasanga umusozi canke Lomo Rwenzori. Uyu musozi uri hagati y'Ubugande na Kongo Kinshasa, ufise urufatane rw'imisozi mito mito. Uru rufatane rw'imisozi mito mito rwahawe izina rya La Lune n'abanyamisiri canke ukwezi. Uyu musozi kandi ico womenya upima ubwaguke bungana na kilometero 65 hamwe n'uburebure bungana na kilometero 120. Lomo Mawenzi canke umusozi Mawenzi no musozi uherereye mu gihugu ca Tanzania, ukaba neza na neza wegereye musozi wa Kilimanjaro, aho kugira ngo ubuduge bakoresha inzira yitwa Marangu Route. No musozi ukaba uherereye mu buseruko, upima metero 5149 mu burebure. Ni nayo mpamvu usanga ku kibanza ca 3 ku misozi miremire iri ku mugabane wa Afrika. Ku mwanya wa kabiri turahasanga musozi Kenya canke Lomo Kenya. Uno musozi ikiwugira muremure upima metero 5195. Niwo musozi wa kabiri canke niwo musozi uri ku kibanza ca kabiri mu misozi miremire hano ku mugabane wa Afrika, uherereye neza na neza mu gihugu ca Kenya. Akaburungu karekare canke agasongero karekare gaherereye neza na neza ahitwa Batien. Uno musozi nawe ico womenya ni kirunga kiri hariya mu birunga bimwe bigize igihugu ca Kenya, ukaweruka kudahwa n'imiburiburi haheze hafi y'imyaka irenga 2 n'ibice 6. Benshi ndetse ntibatinya kuvuga yuko bino birunga vyazimye. Uno musozi n'imiburiburi ukaba uherereye mu ishamba kimeza riri kure y'ibirometero bigera hafi 770 uvuye kuri uno musozi. Ku mwanya wa mbere benshi babiteze kumva musozi muremure cyane gusumba iyindi hano ku mugabane wa Afrika batigeze bumva mu misozi navuze 9 yaheze. N'umusozi Kilimanjaro aho ni mu gihugu ca Tanzania. Benshi barawumva, benshi barawuzi, ndetse benshi ingano nyinshi y'abantu bava ku mugabane wa Buraya baza gutemberera no musozi bakawuduga bakaraba ivyiza biwutatse
batazanywe n'igihugu ca Tanzania ahubwo bazanywe n'uno musozi Kilimanjaro. Uno musozi upima hafi metero zirenga 6,000 uja hejuru. Uno musozi kandi ukaba ugizwe hafi n'imisozi igera kuri 3 igiye yegeranye. Hari umusozi bitwa Shira upima n'imiburiburi metero 3,962. Aho ni mu burengero. Mu gihe mu buseruko tuhasanga umusozi Mawenzi upima metero 5,149. Uyu ndetse Mawenzi uhana umugongo n'umusozi witwa Kibo canke Piki Uhuru nawo uri ku burebure bungana na metero 5,895. N'umusozi wa Kilimanjaro niwo muremure usumba iyindi, ariko nawo ukaba hejuru ufutswe n'urubura rutari ruke. Niyo misozi 10 miremire gusumba iyindi ihangajwe imbere n'umusozi wa Kilimanjaro mu gihugu ca Tanzania. Ushobora kuba wibaza ati mbega hano iwacu nuwuhe musozi muremure gusumba iyindi? Gumana na Bukimoon sovyumva mu biganiro vyacu biri imbere, ariko nongera nkwibutsa gufyonda handitse subscribe kugira ngo ushobore kuzuraronka ibiganiro nk'ibi ku mwanya, ari nako ndetse ufyonda n'aharaga kengeri ubane natwe. Jewe nitwa Biri Ntwari, iyi ni Bukimoon Global mu biganiro vyayo Top 10.